umugabo cyangwa umuntu yakundanye n'uwundi ibyo amuha ibyo bahana bamaze kuvana ibyo ntiba bikivara uvuga control nk'ibyo nagwana wobima tufanye hivi umviriza tugira ku Baraka urazi ko ibintu vy'induro bitaba bikenewe sivyo wewe ahubwo ubanza yego mwari muzi ngo sinzobafata oya Baraka si ibintu vy'induro mwari muzi ngo sinzobafata twakwivye reka kwanza gufata abantu none twakwivye aha nafashe ibisuma sindekura barakwivye mama n'umusheri hamwe bose kwanza ata hinge gato naraheze gute ngo bafise inda je nandanera man nute urakontu ukomeye je nandanera kwi ngo nandate nawe re ntacu uzovamo bagiye kwereka amatongo reka nakubariye urahitamo bibiri ndakongera amafaranga cyangwa hako no muhebera nzoheba ubuzima nzoheba ubuzima ico ndakikubwiye Ase Tv, every story matters. Hello my people, want a day, bump crowd away done way. So, hello Ase TV fans, muraumeze neza. J'espère que vous allez bien et moi aussi je vais bien. Diplôme, félicitations. Merci. Yes, nkuko mubizi aba bantu twabaheruka kera ariko kandi uno munsi bankunde baranyitaba inyuma yo kumara igihe baraduhunze jewe na Baraka ariko uno munsi ngoma ndabakorera akantu k'ubwenge. So, baraza kukabona ndishimye kwanza kuba basubiye kunyitaba inyuma y'igihe kinyi ariko habayo tu strategy kugira banyitabe. Ina gona ko ikiganiro nganda bagiye ati muze basi dusangire tuyage sans camera bya bibazo bihere ariko wamaze kunshikira biragora kuncika mu bisanzwe. So ndibaza ikibazo gihari nico nifuza gutorera inyishu ndifuza ko no musiko vyohera banze ndabaramutse umeze neza bro ego ndashima is fresh ndashima gato hunga ntibizosubiye narahunze man urazi igihe tubaronde hafi ndwi zibi boss fresh meze neza ego mapenzi yako bien mabisi mwidagadu c'est bon nivyo mpamvu wavyibushe n'igisusu cyaje ni hatari neza ukuboko agatima keza gusa niko gatuma uvyibuha bereka igisusu reka kiriyo cameraman reka je sindabibona turabe kiriyo igisusu isanze reka yaratagatiye oya raniwe wawe bana sasa boss urazi rero jewe murabizi ikibazo gihari ndashaka ko gihera basi hama ibintu bigifata inzira sivyo ubu none ni muri free ni mwikundanye ntibizwi n'amategeko birazwe none tumutelefone Baraka canke tumwihoze oya man Baraka kwanza reka nivyiwe oya nako niwe ikibazo kiri hagati yanyu batatu je burya Baraka byaraheze man yaraheze gute tazowe mugari ugo bafise inda je nandanera man nute urakontu ukomeye je nandanera kwi ngo nandate nawe re ntacu uzovamo murafise uburenganzira bwo gutwara inda yiwanje no wenyene nta wundi oya ariko abandi nubwo mwo bikora gute nta nda yo kwinjira api ni waro bavuga iwanje cameraman womfasha urabishe kamera hariya kuri ririya dirisha tabagiriye ga surprise allo mukobwa mwiza welcome yes mwabonye umuntu mpamagara yes surprise general bafitiye n'uyu muntu ndabahamagariye nta kindi kintu vraiment surprise yego mwari muzi ngo sinzobafata oya Baraka si ibintu vy'induro mwari muzi ngo sinzobafata twakwivye reka kwanza gufata abantu none twakwivye aha nafashe ibisuma sindekura barakwivye baranyivye je ubwa mbere wavuze nimba ari inda nimba ari biki oya warabizi ndibaze ntwamabwigaze kumfata mbanza umureke kwata ndabare nabahamagaye fata ibisuma ncende nije naguhamagariye barakwivye baranyivye reka rero tubivugane ntaho bagenda bakagenda umfate jewe si je nabazanye none Baraka okay tuyage rero ibindi nkuru rero iwubutse twizere yuko byose ubu bija mu muco bakwivye iki ega ikini gisuma yaranyivye urengeze bwo kuba umusuma kuri wewe buri gisuma hagiye wangiye musi nza nakwitwara ko buke yoze ngo sinzobitangaza yakwivye kino nabisubiremo wenyene wambwiye ko atakintu dufitani urondaje tubishire ku mugaragaro twari dufitaniye gwara urukundo gwaraheze nakubwiye ubu ndaje tubishire ku mugaragaro
sawa nawe mubari ico kintu nakwivye ndagusubiza. Yakutwaye iki? umuhungu afitiye amafaranga menshi yandi Angahe? afitiye amafaranga mbere sinamafaranga nitongo ubu rero ikintu nkeneye turagabura uravyumva namba tugurisha amafaranga banje ndayabone hama nawe gende kuzezetana n'imara yawe ku ruhande amafaranga yanje nayaronse Ubu rero siko ufise ibibazo vyinshi kugeza aho usigaye ugenda no kuvuta banki. Iryo tongo nujya murima twabonye nujya nyene umuceri uri mu bawuguze gute rero amafaranga yaguze ujya murima twarayateranije turumvikana yuko parcelle zobiye iwacu mugabo mu nyuma nagiye gutangazwa n'ukuntu nagiye kubona agenda kuherekura isubira ko yaguciye inyuma sino kunci inyuma ari gukaraba naye narakaravye bugabo amafaranga yiwanje sukupfa kurya uko nyene None atwenda kura ku ipapuro usanganitse ko wewe. bimeze gute rero umunsi n'ibiri ngombwa ico nkeneye namba tugurisha yiwanje ndayabone canke ambwireyo ndamusubiza yuhama murimo wanje ndawubone nta bindi je numva Ubu rero sigara uwe wawe. nani wanje Zikuze haje ufise mwangahe Shaka urupapuro ndakwereke. urupapuro ntirukenewe amafaranga yaguze ujya murima yavuye Ntiwarabaho yavuye ko amafaranga nyene umurima andika ko umuhaye amahera. Wowe nyene umurima murazinanye. urogira usumvye amanyama ega hori gisuma wewe Igisuma. Genda kuikomine rero hama wewe nabo baragiye ngo bagiye kwereka amaparcelle ngiye kumukorako. bagiye kwereka amatongo Neka turebe warinyeretse. urazi uwaribiriye icuro yari ryatongo Muri birica nibaze ko ari sheru wiwanje. Nibaze ko atari wewe. nakubariye urahitamo bibiri ndakongera amafaranga canke tugurishe usubiza yiwanje Nyumviriza. Nimba ari bigazo usigaye unywa. Nimba usigaye unywa banki. none wewe nk'umugabo turabona rero bimeze gute ujya murima Uwo musisa jana murima dufitaniye mani. nta murima dufitaniye Jewe na wewe. ya murima wo guza amafaranga ukuye Kora sinkora. Ndakora. none muri make uremera basi ko umurima yoba yaraguterera amahera yo kugura Andi umudemu urashobora gutera amahera ugura umurima. Gusa iyo umuntu mukundanye si ngombwa gahuru ivy'umuhaye cyangwa ngo haru ivyaguhaye. Hoya nimba ari umuntu yamwoheje yagushutse sister. none umunsi umuha amahera sivyo mwasezeranye gute munsi ndamuha amafaranga nta bintu birebire twasezeranye Tugiye mwari mwizeranye kuko naye nsanzwe nzi yuko turi hafi kubakana yambwiye ko hari amafaranga afise kandi urabiza amafaranga ntabikika nanje naye nsanzwe afise andi mafaranga ku ruhande turaraba ikintu twoyakoresha kizogira ikintu kitumariye muri kazoza canke abana kizogira ico kimariye abana bacu duhitamo kugura urya murima nta bindi bikuvuga mumaze gutandukana wovuga ati nkeneye utwanje nkeneye twiwanje hama bagende basesetane n'uvyo birabasha ikibazo kica kigaruka ni kimwe ikintu ubona cotuma ingufu ufise zotuma agusubiza n'izihe nawe arabizi ubwiwe nabisubire mu mafaranga yaguze urya murima yavuye Nakubajije. Twogenda tukabaza uwahoze ari nyene urya murima arakuzi. wagiye kugura wenyine ntimwajana Yes. ariko amahera uremera ko yaguha Andi nakubariye. Umugabo cyangwa umuntu yakundanye n'uwundi. Ivyo amuha, ivyo bahana bamaze kuvana ivyo ntiba bikivara. Uvuga nkontrole nk'ivyo nagwana wobima. nahubwiye ko nkeneye amafaranga yanje kandi ivyo waba warampaye vyose ntaco bimaze kuko ntiwigeze bimpera rimwe nkarya amafaranga naguhereye rimwe amafaranga agiye ari hamwe burya aratandukanye na burya amafaranga bugenda ari rumwe rumwe turabizi ikibazo aho kiri wamuhaye amafaranga angana gute ho namuhaye miliyoni 5 mu murima bayawuguza ngahe yose 2 miliyoni 5 uvuga niwe washize ko n'amahera menshi eh ni kubera ko utashatse nawe wandikweko
ivyo sinavyitayeho wandi kuko uraza umuntu ukunda uramwizera jewe naramwizeye ibiro sinanzi ko bizogaruka hanyuma. None bro basi ego mwaratandukanye by'urukundo iki byarahetse kubera iki basi mutosubiza hamwe muri ico kintu kuko nimba ari muri amayi wawe basi mugaburi no hagati umwagira ipande undagira igipande ushaka twandike gushasha tugabura itongo ayo yakoresheje ndayamusubiza haba umurima wanje ndawubone nta bindi ucube wawe wenyine ucube wanje ushaka n'urupapuro duhindutse itongo nigi wanje amazina ndetse ko jewe byanditswe ko je nariguze aho ngiye gushirako n'umukunzi wanje mushasha namba ryanditse ko wewe amafaranga yanje urashobora kuyasubiza amahera noguha hari ikintu mutazi boge uyu no mugenzi wawe uko biri kose n'ivyo mupfa byose none wewe urashigikiye yuko nimba yaramuhaye ayo mahera kandi akaba yemera urumva wowe ushigikiye yuko yo yaheba we yaraguhebeye umugabo sivyo ubuni gwawe uridagadura kubera iki namwe basi mutukwingire mwo musubiza igana Ragasibe yamumpebeye. Aya. Byagenze gute? Hajya kushimana ifatanyije ngo ntabwo bitandukanye. Niyo mpamvu rero nibaza ko turebe yamumpebeye amakuru by'amafaranga naco ntabyo no bivugako. Kuko bonye n'ubwabo ntaho bafise byerekana ko bahanye amafaranga. Bonye n'umukobwa avuga ati ngo ntavyo yitayeho. Ngo nawe urabona Alliance Plantaise yo kuvyemera no kubihakana. Kuwemera aremera wumvirije imvugo urumva ko yemera ariko avuga ati sideni niko je ndavyumva. None wewe basi wewe ku nk'umuntu kumwatandukanye mutandukane neza nigiki wokora kugira ngo ico kintu kive mu nzira hama ibindi bive ko twe twatuzi imbere afise inda kumbe nama kama mu murima. Owe twatandukanye neza andi. Aho sibona impamvu kumagaruka ndondera nshaka iki kuri je. Ega sinondera wewe. Ndondera utwi wanje. Nena nje nza kurondera utwi wanje ndagutonda komisi yose ndondera utwi wawe. Ndakubwiye ndondera utwi wanje nta zindi siguro nkeneye. Nakubwiye rero. Amazu naruzuye, amakomi naruzuye, inzego ziriho, abapolisi bariho, bajeje gutunganiza abantu. Nimba ufise icemeza gwampa amahera, gendondera ababijeje bazo bakumviriza. Je murazi sinkunda induru mbankeneye ibintu bitora umuco. Baraka. Basi muzoronderane muri babiri nawe. Muyage muri babiri mubiheze ibintu vy'ujya murima nkuko mwabihanye kuko urumva sideni mwahana nk'abakundanye. Uno musi rero muraba ex muzoronderane kandi nk'aba ex mubiyage bihere. Avyemerera ngaha turinda kuja kwiherera gute? Navyo kwiherera nubwo mu kucara mu bandi banaka atakamera ni bon. Turazihereza twebwe ngaha nyene. Amafaranga urayemera ntayo wemera. Sha sister kuba wayasama. Je mba numva umengo kuranjana no mu mutwe je. Iko ndasama. Yes. Naho bitani. Nimba abahungu bo muri ngyagiye bigeza. Abantu bakundanye bose banyibagaruka kubyishuza bavanye. Amwe babatwa kuma twabona induru gusa. Zabaye. Basi wewe ukizindura gute nk'umuntu w'umugabo? Ukizindura gute? Induru ngeno ikiza. Nuko umukobwa yo kuyakira kuko nanje simbuze ibyo nahomvye kuri we. Nimba ibyo nahomvye kuri jewe nahise simbuze ibyo nahomvye kuri we. Ibyo twahanye ni byinshi namusohokanye twaragiye gusohokana barabirihisha. None wone kandishe ega nawe nkuko yama urabyumva nawe uzava gusohokana bakurihisha. Reka iyo mwakunze mumvumengo twabahungu turabashe turi nk'abami ba Oni be byose oni bizoshika. Ni wigeze mumbwira ko ari wibihe byose. Yes. None niba warayimbwiye ko bitabaye by'ibihe byose. Navyo nabwa mubarire kwe. Wewe waramubesha. Ari mwategura kuba. Imana yari yapanze ko tuzobana n'uyu. Abakobwa abahungu murabamesha ariko. Ubu nyene ubu unamukase umengo ahubwo umengo wari waranihenze. Ngashe umuntu asabye igonga kakinyima. Kumbe Imana yari yapanze gusa gubu. Ari fore. Uramukunduye ko basi ntuzomuhemukira. Nanye narabizi. Niya guha inoti ntuzohava twariramo. Arabizi wenyene. Aho wavuze ubona ndahoze baza ko je ndi kigogo. Vugana yandi yose twaganiriye. Uvuge. Nakubwiye uhore.
amba waje no gutwikira gahonde Mama n'umusheri hamwe bose sakese kwanza ata hinge gato wewe warakunze ndabizi umvirize ega ni gisuma ariko ni gisuma gifise umusheri uvyibuke navyone ivyo ntibihuye fata nawe akarorero umusheri wawe okay nanye nawe turakundanye uyu araje kumfata ngo igisuma wocu vyakira gute ivyo vyihoze je nafashe igisuma ntavyo abashira inkeneye hinge gato igisuma umutima w'urukundo ubona rawo neje hinge gato uzobiyagukunde hinge Baraka gato Misi twamanya ubwo nyeze narakaye hinge gato banzure kitonde ega je sinafashe umukunzi nafashe igisuma muje ndi mu ntombona uku je nimwe ngashaje umukunzi wiwanje ivyo ntaho bisa Bako abakobwa bo muri njyajya we mwebwe basi tufanye hivi umviriza tugira ku Baraka urazi ko ibintu vy'induro bitaba bikenewe sivyo wewe ahubwo ubanza utora impuzu no wabirekiraho oya ukora ikiza ntibisaba guhembe rasta rero ikintu gihari ni iki Baraka reka kuko umubegera wewe reka babigira ahubwo je nabahamagaye ju mutanguye ibi bakwemeje mbe ntufuha wewe zo nivyo wabo je sinkimukunda nkeneye amafaranga yiwanje yamuhebere basi nibazi ko no mugasho bazogenda bafatanye kunyene kareka umviriza renda ko ingene dukora sivyo kugira tworoshe ibintu Roma kugira tworoshe ibintu aba bajama wewe wavuze ikibazo ufise sivyo ico je mbona je umbabarire kweri biragoye nimba atana hano umwana mwe mwandikiranye nimba mutasezeranya ati tuzogabura tuzogira iki kandi acaja kuyigura wenyene umva ntibarara kubonye none wumva uzomutsinda gute ahubwo musabe buke muneza agufashe mugira ivyo mukora ego so gusaba bukebuke ega ku nguvu naho ntarezo ndakubaze we no ureka ibintu vyo korosha ibintu harura ahantu havuye 1,500,000 uribaza ko oza guhenda henda umuntu bukebuke ega n'amafaranga menshi mwari mukundanye twadukundanye nivyo mugabo ubu ntitugikundanye umukuru rero ubwo mu miliyoni nubwo mu miliyoni 10 ivyo biratandukanye amafaranga urekuriye hamwe kandi akaba ari amafaranga uzi ko agiye gukora ikintu atandukanye na twadufaranga umuntu azarahereza umuntu bukebuke kumbwira naho ngo yampaye ibintu nanje ntihabuze ivyo namuhaye uko yari umukunzi we wanje ivyo tugiye kubiharura hari ivyo twosanga bikuranyemo kubeke nayo ma bihuye nibi sawa kubeke mutandikiranye kubeke utagiye ko nizina ryawe barishije kumuvuga ati Kabosi na Baraka baguze umurima w'umuceri twari twizeye ko tugira tubana waramwizeye naramwizeye ubu rero gumana umwizera umuhebere ndamuhebere none ko utazomutsinda je mvuga ukuri nk'iyo yewe hako no muhebera nzoheba ubuzima nzoheba ubuzima ico ndakikubwiye irya tongo batari guhamvyemo uzongaye sasa je nibaza yuko wowe uri umuntu ukuze mutaongea na huyu ex wako nimba umuvuga ati mugabure nabonye ari na kinini mugabure bakena kwako cyangwa mugurishe mugabura ntotse hama ibintu bifata inzira suko no urumva man kwanza nta kintu kitagira umushinga naye je namubara imba umva imubabaje nyuma mva jya mpera mutwa je sindi umushinga naye je sindi umushinga naye we muri n'incuti reka inshuti ku bushinga naye n'inshuti ntibisi nagende yitware hama uzane igipolisi uzane convocation nzoyitaba hama uzane icyemezo cyemeza aho wampereye mahera andi wizosubiye umviriza garuka ngaha ushobora kumva impande twaguheranye ngoya kwanza andi wo acha tu yafuye jengira nakora ico nikorera inge gato yamusohiye kiganiro yindira gatoya oya Baraka uramumenera amarori we wazi ayaruta amafaranga yanje bamfitiye none umufite hinge gatoya aba bago mu humbles Baraka umviriza tuvugane reka kwanza kuzura twara ibintu nabi umuntu afise rezo wewe urababaye ndabizi bese je nabazanye none wabazanye bisigura yuko mbonye ibintu bidakunda bishobora kuba nabi muri ko murankina nawe igihe cyose bamubashigikira umviriza none nk'ubu Baraka ndakubaza uwo mukomeretse umwe ayo mahera y'miliyoni 5 bibaza ko boya ariho kandi cyangwa ahubwo yazungako bibaye vyindurega badufunge none fuko dukora ibintu ndavyitegure rondera umushinga ntahe sivyo nico jeje kintu ni kintu umuntu nagufasha umushinga ntahe atari jewe ndabavugira wowe uvuga ko ndabavugira kumbe nuko mvuga ukuri kuko nimba mwahanya amahera mutanditswe none wowe wumva uzosigura iyo ugira abayaguha andi je nzokoresha nshoboye cyose ndamwehe ko ntari umwana sawa rondera umushinga ntahe nzona guherekeza umushinga ntahe aruce harimo ibintu bifata inzira suko none
kuko hari izindi manza zifise abazica abashinga naye n'ababijeje suko none sawa cyangwa bishobotse je ko nabona umengo wo muheba ubiheba tu Jogi naramuhevye wa ubi n'amaheruka Amafaranga yahombye rega yahombye nyina none ayo mahera ko agowe gasideni bisanzwe urukundo rwaragutwara uravyanka bikunda nta rukundo nkikeneye hagati yiwanje nogi ubu nkeneye amafaranga yiwanje n'amafaranga ntareze ufise yo kuyasaba hayi yarakumoye we mubibona ko babamwa benshi azovyanka kuneza je nzomenya ubundi buryo ndabigenzamo bakunzi ba Ase Tv cyo tubasaba impanuro zanyu muri commentaire kugira ngo ibintu bigende neza sino turonse ikindi kintu gishasha tutari tuzi je narenze nimbarinda yamuteye nibwo bwo nari mfise ariko murumva ko atandayigeza amutera cyane yo guca ndayikorora gese umuntu kuvuga yuko uko bigenda kose impanuro zanyu zirakenewe ko muri commentaire mbega two yokora iki yako je uko ndabibona mwavyumvise ariko nanje nimba araho nihenze murashaka kunkoso ariko amahera mwahanye no muntu ntimwandikirane ntimusezerana aragoye kwishuza ni nkuko ubumugabiye haje we waramuzimanye nawe azobibona yari ibitari ikika ariko sinagize nawe kuguhamagara nabafasha kuko nizwe twasezerana kandi urazi iminsi badukwevye Kosi yundeka Jogi amukoga hamukorerako umukoreye ko none ubu ryangize ko ngo aje kunyorobeka ko twongere duhuze uracazana amanyama no mu bintu by'iwanje narondeye je nabiriya kuye weke wewe rondero reka nakwibiri banga rimwe rondero rya muhungu muri babiri cyose bizohera uko nukuri hagiye yamaze kwerekana rya tongo kuri rya undi musheri wewe ugaca umufata nabi imbere y'umuhungu y'umukobwa wiwe ateza kwigirisha ibintu ariko umurondeye mu kayagati urazi ko twafashanyije kuri iki kimwe tugabore ushobora usanga vyemeye niyo nzira nziza mbona no guhanura sivyo sawa ko ngapa basi Ase Tv, every story matters.